je ndaguye kutari general Yego general major generose best influencer urumwe mu batahukanye agashimwe ka festival de fest ari muri za film bavuga ngo ni za Chochoroni nguye twaramubonye aratwaye festival uno mwaka yabaye tuvuye tu juste ryo musonye na best influencer ariko haraba festival warubizi mbega ko takubonye muri competition mbega vyagenze gute we ko tugize president afine mazede wari umwaka wa kabiri ntagiyeyo mu noze ya festival kubera ko kubera nari numva nyene umenga nyene sinogenda amamagara wari ubifisemwo nari numva nyene atamamagara nta mpamvu nta siguro ako ubu naho navuga ati reka ngende muri ige nayo yisununuye mpure n'abandi bantu atarabo muri sinema dukula nisubira inyuma dusubiye kuri festival ntiyari ishushe nk'inzi ni festival tuba tuzi mu myaka yahe ntiyari ishushe yo si kweri ndayi tubarire fan mini kirungo Kasango mama madame generose nikwambia the general is here tivre bora te iteka vre amasete binya bite iteka ridasanzwe vre iteka ridasanzwe na numvise nyine ndyohewe kuko antuka nawe yoba ataranzi uryo munsi yaravagije ati uriya mukobwa none nuwaye nure fanira vine ule ujya numva avuga ngo ni mama lao ujya numva nzira ya bose ugeze uragiyumvise Yesu wewe kujanye nino award yarazanye amajambo menshi amapolemiki yarabaye menshi cyane amavage nino fani yarabikwiye mbega yavuga ngo sinende bikwiye hari turaza kubimenya muri movie bimeze gute kumenga ntigera koka toujours kuri ya place Jua nini unigi gukora kugira ngo anza belisho sasa siniteranye ndakukuramwe bakuri bajya abantu bose hariyo umwe kumuravuga ati uyu kweri ndampita kweri uyu nkimona projet yake kweri bose naravuga ati nta numwe yorosha arimwe kinyoma rero simenga ari wowe wenyene yari jeje nyene Nelson nabo yuko abakunzi banje bategerezwa kuntora kandi kubwinshi tugiye kuraba bakivuga ati tuzofatira ku mavote amavote n'ababonye cya gihe bari bakiyerekana nari hejuru cyane wankurikira yankurikira yage vyase biparangana bacha bicara pararangana bacha batangura bishasha rero avuga ati je wafana yo wanje je ku mavote ndi sûr hama bacha urazi ko bacha batubwira dukore n'ama video ku ma video rero niho natanguye kuvuga ati ebara ja rero bava bankubita kwe mwana avuga ati quand même kuri video nsanze nkora filme gute nkora filme nziza nkazikorera n'abandi nkakora n'ama publicité meza video yanje yotuba gwagwa yoba nabi gute mugabo rero tumaze kugera hajya nkabona video z'abandi nkabona ni wanje haba nkazema ngo baraba amafoto bakaraba na video y'iki ibyo wagize nabuze ati ashaha batanyivye abambare ati mugabo tware vrema igana n'abantu umva nuwamenga nina course baba tare fani avo marke basegihemba ba mipro bande bose mwiruke fani nagacha afise ninda agacagenda basiga nabaye best urashobora gusiga mu profisi none ubona gusiga segihemba jaje abaza biruka nakuja umuntu usiga nzini bucuti gusa bw'abantu bose ziraza kwa basiga nodoje ukuri kumana yo mw'ijuru bajye bose twari ku Imana izira ng'Imana ndayitinya bajye bose twari ku musi ndabasuzuguye ariko nta numwe je natinya ku mavote nta numwe natinya ku mavote confidence wari uyifise nodoje ku mavote niyo bavuga ngo bagira amavote gusa nagira ikindi kintu bazora bagiye kuraba video ufise 50% y'amavote ukiretse habaye nko kwa kundi ko kuzigura ariko bari batwijeje yuko umuhinga akorikirana iryo system ya ntuzeya ya irebe yari yugaye ko atavyo kwiba Bonjour mesdames, messieurs, le vent de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry of Abuja Flavor. Check nyamakuru chama kibazenda. Amakuru ameze neza, amakuru amiri fresh sana. Nakwa ati kuri miko kuna Beni
behind the camera ni Sike Professional, ikinyamakuru naco ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye ni radio yawe. Ndakubaratsi rero reka kwanza dukengurikira Imana. Thank you God for everything you done for us in the name of Jesus. Hama dusubira dukengurira abakunzi ba Irebe Media wherever you are, big up sana. Vraiment nakubali sana kuri support yawe ku kintu cyose wamukora novuga haba commentaire haba like haba icyo cyose ukora novuga kuri Irebe Media kuri YouTube biradushimisha cyane, kandi utumira n'abandi bagire subscribe ku benshi, mugire subscribe ku benshi kubwinshi. Ibiganiro byanje byinshi ndazi mwarabibonye kuri Irebe Media, ndazi abantu benshi munzi kumbonesha kure nyinshi novuga zo kuri YouTube. Je ndumu apotre wa TV only bazikora 5 TV only, urumva ko ngomeye cyane. Yes takwera ati rero abantu benshi bagomba ati Beni Irebe gute naho nyene tugire subscribe ati ego gira subscribe kuri Irebe naho nyene. Hanyuma abandi nawe ati Beni uzutuzanire mama lao, nari ndindiriye umwanya ugere bati vy'Imana ni buke nibihuta ni pole na mama lao nayo bitu byake ni pole. Abo ati Beni every program is for gahunda, iyo tuzi kufanya bire ya zamani for gahunda. Yes bakuzi wa Irebe Media rero sinabisha majambo menshi, ni mama lao mutumire wacu Witeka, the best influencer jana mwita the general for this industry movie, yambaye ni nkofero yo muri Twafa amazina ndagwayinde zina wabyumvise general for this industry movie. Salute mama Reza Kasango acha wewe sotwa onodo de nta misinga yari heze ndamuke mugabo wanje nukwinda kumbuye presentation ya Benisho. Ya kwa mumenga nasikia moto fire TK tia fire pale wewe tia fire mama la ça va Félicitations, nashukuru Mungu. Félicitations en tout cas. Merci. Félicitations. Bon, na Jenny bon, Jenny fresh kweli ndashima Imana ndakumbuka. Ça fait longtemps. Cyane warame. Je ndagoye kutari general. Yego. General major. General Rose. Best influencer. Sike. Unaiona? Best influencer. Byagenze gute mamara kwanza? Ibi bintu. Ibyo nyine byagenze gutya byagenze. Je muri telefone ambarira ati Beni wewe gute wari kudusigura yuko mamara udatwara award wewe na Sike mukora muri Irebe. Gatere gasi twebwe dutura amavote. Mwene n'akwegeze tunabona na Edare unuriya muziko kumutananda. Kijage n'ivyari vyemewe ko tunabona nako tunamenyana. Yewe arumiyo. N'ivyari vyemewe. Ibintu tusarimyane bitugari baca bavuga ngo ari byo twagize. Ibintu bya competition mwene baza kumutari mu birimo. Twebwe turi mu gisata cyo muri media en ligne. Bo hajya bari yari iradio yari yagize kino gikorwa cyiza. Me antuka ndabona ikigo byagenze neza. Byagenze neza cyane nashukuru Mungu. Sasa awadi mbona zinakuwa mingi? Na bado. Binakuwa bingi mawa. Kila mtoto Joshua afisa awadi. Wamukobwa afisa, wao ni mukobwa afisa awadi, n'umuyaya afisa awadi. Mama la. Sindaenza ni bazomuzuzurumira mawa warone. Mama trophy. Mama award. Tugishukuri. Tugishukuri muri industry movie. Arunda afisa awadi nizo afisa. Ntavyo Benisho. Tweshimiyane misi cyo. No. Voix basse. Navuga muri commentaire ni bakunzi ba Fanila Vino bafukunzi ba Twafa bakunzi ba Irebe Media tuvugisha ukuri. Wewe muri industry movie arunda afise award ngizo ufise. Muri influencer arimwo ndababwire. Festival mbe wabonye byara bibe muri festival. Byageze gute. Turaza kwivugana. Muri festival yarose gozige zindi award kumenya ndazibagiye. Nyine ndashima Imana. Yani kubw'ubuntu bwayo urabizi kubw'ubuntu bw'Imana. Nyine Imana ishimwe. Yes, bakunzi wa Irebe Media, bakunzi ba best influencer nuvuga 2024, bakunzi ba Twafa, bakunzi ba film Ndundi. Arumesha ngo ati Beni kutarakoresha ikiganiro fani kuvuza muri Irebe. Antuka ahadi ni de nana bibemereye abanyandike bose nabikoze rero. Ati rero uno munsi tuza kuyaga ikina Fanila Vino. Uno munsi kuyaga kubijanye nino award. Yarazanya amajambo menshi, amapolemiki yarabaye menshi cyane, amavage nino fani yarabikwiye mbega yavuga ngo sinende bikwiye hari turaza kubimenya. Yes ndakwanatira rero muri movie. Muri movie bimeze gute kumenga ntigera koka toujours kuri ya place. Bwa nini unigi gukora kugira ngo anza Benisho sasa siniteranye ndakukuramo
nafashe yo ndafata bikamera tumansara kwa kurukura nimwegesha ako wewe ariko nifanya bono tuwese okay reka tubesirire bakuzi ba Irebe Media rero reka rero twinjire mu kiganiro neza fane ni sawa namahoro biraza neza ndashima Imana amakuru y'imisi amakuru ni meza duherukana kera yego nkiri umugeni muri no mwaka nyene nari ndumugeni yego muri no kumwezi wa gatatu kwa kane nkuko uko pekera kini hivi nakufanyisha imishuko rongine muto Mwenye kuvugisha gari wari weje kavuze ko turi se oya mugabo uzane ibindi bintu c'est la réalité none uri wenyene oya sindi cyenyene baguhaye ifana bagugura ifana zibiri ndamucureye inoti z'abantu babiri kuko wadumbe batamuhaye zibiri boss arundi buri yarakwiriye influencer arundi ngaha yarakeneye atuka kandi umwanya ariko aratamba gisiriye ya Constance Pasha je baza kunanira kwe yes mama twaherukana kera ariko nyine nico tubanenda gukumbuye ariko kandi ndaramukije abakunzi ba Irebe ni rya mbere nkoreye kwi channel nibaze ko no kuri radio ntarahakorera ndabaramukije cyane ndabifuriza ibihe byiza kandi ndababwira ko mwahisemwe neza gukurikirana Irebe yaba kuri channel yabo yo kuri YouTube yaba kuri radio mwahisemwe neza kuko ni radio nziza cyane ndiko ndakora promo kubera yaramaye award no warubikiye ako ntibayimaye kubera nyine ngo nkore promo aho twa gukora ibiharuro atwara ndabikwiye ariko ituma mvuga ati bahisemwe neza ni kubera ko nubwo umutwe wayo nyeneyo yari yumviriye ikintu gikomeye cyane Auguste Burundi atawundi muntu yari bwaciyumvire kandi cyari ingirakamaro kwankohaja aba influencer ni ikintu cyiza cyane kubera ko hari igihe abantu benshi babona umengo umuntu influencer ni umuntu w'imburakimazi ni umuntu avuga de n'importe quoi kumantuzeya ako kandi ibinyi byabaye competition yabaye ndazi ko haro n'imyumvire yaba influencer bazohindura kubera ko uriyumvira nk'ubu unyi je ndiyumvira namba narose ijya award nahora n'influencer ukuca n'influencer abandi ukiyumvira uriko influencer ibiki neze uko atamuntu numwe akunda uburundi kujya kuno avuga ati dukunda ivy'iwacu umunezero wacu nta kuntu na kumwe woba ukunda ivy'iwanyu hama uce we influencer ibintu bibi tegezo ku influencer ibintu vyiza bigirira akamaro abantu kandi vyiteka ku gihugu cawe no kuri wowe nyene rero ni ikintu ciza cyane tunamushimire gose nanje ubwanje ubu numva umenga ndiko ndashaka kwiga bushasha mbega ni influencer gute ni gute no kongera ko abandi bone kuko urabona ko je kenshi umenga aba mama n'abajene nibo cyane nkora ko cyane ko ndiko nivura ukuntu nogira n'abandi bantu nyene mu mice itandukanye kandi nkavuga ati gute ntota akaranga ahubwo nobanda yamba ikwiye ko mu influencer mu Kirundi atakintu nyene gihari kisize nyene kimbariye niba ari gute nyene reka ntacyo ndakivuga je ko daricumva ni gute noba influenceuse nyawe agaragaza yuko nyene ndi umurundi wawundi twumva abandi bantu neza mu murongo mwiza kuko aba influencer haro n'umu influencer abantu babikoje na mu mogi cyangwa kubajana gukora ibintu bye gukora igihugu niwo bari umu influencer mugabo namba warinze utogwa kuba umu best kuko aba influencer bose baba best reka imbe umu best nyene rero nuko Jicho ile niyumvire kuba umu influencer ijambo navuze uriya munsi bampa iyi award niko hari hamaze kuba induru sinzi ko hari abaryumvise en fait iyo umu influencer ari ukuntu abantu benshi bakurabira ko ibintu bakarabanaka aragira iki cyangwa akunda kuvuga iki reka nanje ndacigane ko umuntu bigana bakakwigana bakakwigira ko ikintu ariko urabizi yuko abarundi nabo sinavuga ngo ni kera cyangwa n'ubu biriho iyo uri umuntu akora ibintu bibi baravuga ngo ujyanye n'iciro ry'imigani
yoze uko n'umu influencer no mwito iciro ry'umugani mwiza ariko muri bonne voie bikaba byiza abaye uwo mu iciro ry'umugani mu bintu vyiza kubera ko hari gihe usanga wabaye iciro ry'imigani mu bintu bibi natanze akaroro kuri je nyene ugasanga nk'ubukera mu myaka yahera Imana yene itarahindura ibihe ugasanga nk'umuntu wese nk'umwana yananiranye wabo yatwaye nk'inda y'ishushu wenga ushaka ngo kuba ngo nkanaka wo kwanaka uzopfa nabi nkanaka uzogira iki uzoyangara nko kumwana uzo kwangara nko kumwana wa naka cyangwa umugabo nta gaciro zoguha kube nk'urya umukobwa wa naka ugasanga uri iciro ry'imigani kubera ico kintu kiba ku karorero kabi wabereye ko batoya bawe cyangwa bakuru bawe cyangwa abandi bantu ariko rero umaze kuba best influencer ifu yuko ucuba iciro ry'umugani mu kuvuga ati wow urabona naka kunabigira ujya mupfasoni ujya mukobwa urabona ujya muki ibintu nk'ivyo nyene donc numva nyene ifise ibintu byinshi byo kuvuga ndanamushimira cyane vraiment yaraduhaye kugira irindi jwi no kuyumvira bushasha ico turi nico tugomba gukora no kubatera iteka guhamagara uvuga nk'abanyene icubahiro bari mu kijya kibanza uvuga nka ministre de la jeunesse sport yarari hajya umuvugizi uvuga nyene icubahiro yari hajyanye uvuga mutama cinjire yarari hajyanye yari muri no mujiri ari abantu benshi uvuga monsieur l'ambassadeur Willy Nyamitwe yarari hajyanye urumva byari ibintu bisa neza atuka ku muntu nawe yariko aravuga ati mbega sindiko ndabona ikintu kumbureje no kwigira kuri Fanny kumbure atakutoye canke atagize iki mbega nigikomo bari kugira ngo amenye ko Fanny ari best influencer ico namubwira ico mubwira ngo arebe ico kugira kuri wewe ico kugira kuri jewe ivyo nyigira ko ni vyinshi ivyo nyigira ko ni vyinshi kuko jewe ndi umukenyezi yihaye ihangiro ryo gutuma abandi bantu bigira mu buzima barimo ariko bakiga ukuntu namba ari ubuzima bubi bo buvamwo namba ari n'ubuzima bwiza ubutobahenda ngo baboreze butume batakaranga cyangwa baba ikindi kintu kuko hari igihe uba mu buzima bwiza ukakwibagiza icyo ugomba gukora papa wacu nkuru nziza nyakwigendera nawe yakunda guca umugani ngo agahengwe namba ngo kagira iki ngo iyo uhenzwe n'agahengwe ucana inzugi umenya ibintu nk'ivyo rero ubuzima bwiza burimo ntibukwibagize ibyo wabwirizwa gukora vyiza ivyo vyiza tuzokora ibibi navyo urimo wizeye ko ushobora kubivamwo ariko byose ni wewe ubigiramo uruhara nta muntu numwe azoza kubikuramo uku utabishizemo uruhara utavyipfuza Jess mbega tutamuruhisha cyane tubaze byinshi mbega taguye cyane akatoto kakana kakoroka we tidia we petit bazi yo musi wa ntuzi ko nahazi barabimbariye kweli narahazi kwajyana n'abandi bamwe naifanya nganga dusure muri brage gato lakini fari wewe nayo unapiga magoti unayo uko na bebe sasa si Mungu ndio anafanya yote uliona kama na nyine vraiment narumvise nyine shimi Imana kuko ntiyamara maji nayo kubabara ariko antuka abantu mariko murahiganwa urabonye ko byari bihanganje turabonamo ba Mona Walda turabona bo ba Segihemba bari wa kabiri turabona bo mu bajado abantu bafise imigambi kabisa irashe mugaze bana umwana wibukeye hariya nyene hakanye mu mafruwi na manani tunashiremwe uko ndi umukenyezi ora akavideo nakoze ko muri irebe nayavuze ukuntu umukenyezi kera atajambo yari afise sinzi uko kantu kazomva ngo vuba mu gihe ntarabona ko bakenyezi bose n'abigeme bafise ico dushoboye twe tuvukana turabana 8 mu famille yacu abakobwa gusa rero ugasanga nk'abandi bantu bariko bavuga ati mama kubera byaba abakobwa gusa kumva umenga ni mama bavyara bikubeka byara abakobwa gusa ukamenga ntiturabana ugasanga bariko bavuga ya migani umukobwa si umwana umukobwa n'akago kabaraye iki ibintu du genre rero no kubona rero mwajya bose ibitipe twari kumwe bingana ukubireba ukajona mie mwanamke mfupi kama nini matumbo nule jewe hariya aya Imana yemeye yuko ndayitahana nukuri
ivyo ari vyo gushima Imana ntabwo n'ubuntu bwayo ni igikundiro cyayo kuko niyo yanamamagaye ntabwo ari ubuhinga bw'iwanje ntabwo nari kuranga amafaranga yo kuyigura ntabwo nari gutuma abantu nyene banyumva ngo bantore bashigikire waratewe iteka nategerezwa gufukamira Imana nkayishimira hajya uriko urasenga ego narabonye nuvuga na bofre hariya vyaranse kuyihangana nuvuga brother Noras karaza abantu twari kumwe n'umugabo yaciye musaka kuri podium c'était wow bikumtamu nyene arashigikira ni vyiza kandi gushigikira umudamu wawe kuko hari abantu benshi abadamu benshi cyangwa abakobwa benshi bafite impano kenshi iyo bagiye kurongorwa bica bihera naje hariho umuntu yigeze kumbwira ndi mu kugira mariage ngo fani ngo mbe nkore kweri ngo ndazi ko uzoca uzima ngo ce ndagusubirira nambwiye ati courage nukuriye ko nyene yakubariye uko nyene mugabo entre-temps ubiravye la plupart y'abantu benshi bagize ama mariage bari muri industry ya movie bagenda nabo bakora ntibasubira kuvuga cyane si movie gusa siniki abadamu benshi bafite impano kenshi zirazima iyo bagiye kurongorwa ariko jewe na nari numva yuko umenga sinzi ko cyangwa rero watuya uri muri entertainment no mwatoranye Norasi yashizwe muri muzi n'abadamu benshi bafite abantu abagabo bari muri entertainment ariko bavamwe gasanga ne wazimanganya ukuntu cyangwa bikora amagoyage ako jewe ngira ivyo bintu dupfa avuga ati utegereza gukora umurimo w'Imana ko avuga ati n'umurimo w'Imana n'ubutumwa uri kuragira kabisa Jesse bakunzi ba Irebe Media Irebe novuga FM Irebe best influencer umure Irebe tuma twigaruka Irebe company Irebe paka kule mbinguni pote yeah. Ese bakunzi ba Irebe Media ndababari ati rero mambo ni fire mambo ni fresh mambo ni sawa sawa turi kumwe na best influencer Fanny Lavin ati mbega kuri bajya abantu bose mwari kumwe ikibazo tamirije ati mbega kuri bajya abantu bose hariyo umwe kumuravuga ati uyu kweli ndampita kweli uyu nkimona projet yake kweli umuntu uvuga ati uyu muntu ndabona umenga bose bavuga ati aba bantu bose naravuga ati nta numwe yorosha rimwe mukinyoma rero simenga ari wowe wenyene yari jeje nyene kandi ikindi naco nabona nyene ati nyene ndashobora kupasa kuko nari sure n'abafana biwanje cyo bituma nabita abafana kare bakunze nari sure nabo yuko abakunzi banje bategerezwa kuntora kandi kubwinshi nari sure kuko ego no muntu akurikiranwa n'abantu bose bamukunda n'abantu arabagira ariko ndisuye yuko abo mfise benshi nabakunzi kandi biri ku mutima kandi barabikorera nyine nta bujyaje babishiramwe bacamwe umwete nari sure nabo ariko nkavuga ati mu Burundi hari kiyozaga bigoye no ico kibazo ugomba uvuge reka nari kivuze nari kibajije novuga mu ba organisateur novuga Greta cyo tutakoze ikiganiro kuri Irebe bagenda bakirabe nabo baje ati none ko tuzi ko neza mu Burundi hakunze kuvugwa yuko amatora akunze kuyibwa mu bijanye n'ivya entertainment mbega muri best influencer hoho ayo mayerere nazo hava baga cyangwa izo commentaire nizo bava zihaba aravuga ati ko ibintu biri bien organisé bigoye no kuyiba n'amatora bigoye no kuyacamo na jury igoye no kuyicamo tuvuge ko muri yo sense nyine yuzemwo singombe mvuga ngo je ngo sivuga ngo byagenze neza ngo ntivyibwe ngo ntamanyanga yakozwe kubera ko ari je nayitwaye ariko tugiye kuraba bakivuga ati tuzofatira ku mavote amavote n'ababonye cya gihe bari bakiyerekana nari hejuru cyane yankurikira baca bicara pararangana baca batangura bishasha rero avuga ati jewe abafana b'iwanje giye ku mavote ndi sure hama baca urazi ko baca batubwira dukore n'amavideo ku mavideo rero niho natanguye kuvuga ati ebara rero bava bankubita kweri umwana avuga ati kameme kuri video nsanze nkora filme gute nkora filme nziza nkazikorera n'abandi nkakora n'amapublicité meza video yanje yotuba gwagwa yoba nabi gute mugabo numva yo hagiye mu kindi kintu umuntu utabona ati byagenze bashimye iki cyangwa bashimye iki ari kuvuga ati bava banshiramo ngaha kabisa mugabo rero tumaze kugera hajya ahantu nkabona video z'abandi nkabona n'iwanje haba nkaza bumva ngo baraba amafoto bakarabana video y'iki ibyo wagize navuze ati ashaha batanyivye tayari kabisa ntubura ubwoba en tout cas Imana yarabikoze urabaye best influencer
Bega ikije cyo kongera iki novuga muri dala yawe na cyane cyane mu bijanye na movie kinyongera iki ni cyake nakubarira yuko cyanyongeye kwiyumvira cyane uwo ndiwe n'ibyo ngomba gukora nuko ngomba kubikora muri filime muri rusange ndundi ego n'abandi bakinya amareresi nabo izo wafashe iki kwa cyayifani inyizo wafashe iki mu mareresi ndundi ikintu cyane nuko navuga yuko abakinya ba filime mu Burundi hari ukuntu abantu bamwe na bamwe badusuzugura ukaca wumva nk'umuntu aritoye ugasanga bisa nk'ururirimbo rumwe ukaza wumva ari ahantu ngo mu Burundi hariho filime alabazalao cyaje ugasanga ndagiye ahantu hariho nk'abandi bastar nyene bakora vy'imiziki cyangwa baba TikToker arana ko bari benshi cyangwa aba influencer nyene ugasanga hariho ukuntu babona yuko umenga uko abirimani kure pesa ukamenga wowe umusirimu ntuberewe kwitwa umustar nyina yo yitwaye gute kandi utari umusirimu nico rero ndiko ndakubwira ukamenga wowe nturi muri kategori y'abastar ukamenga umukinyi wa filime ntari muri kategori y'abastar ariko sasa iyi si star sinyenyeri iyo njo star bamenye rero yuko star shanshan rero novuga ko umuntu azovuga ngo nta filime mu Burundi hari azoce bamubwira ati best influencer ari muri nema uramuzi turahari abakinyi ba filime turahari mu Burundi turazikora kandi zikadutunga benandwa sindi mu bantu babayeho nabi baye ko ya filime vraiment iragutunga kandi filime niyo intunze kubera kandi kazufise n'impuzu zakorane kudandaza rero bareka kudufata nka umenga umuntu babonye atekereje cyangwa hoze ntibace babona umenga hana neno kabisa yes reka kubasuzugura umenye yuko filime ngana filime ndindarayigwaniye na warayigwaniye sana ndindarayigwaniye abantu benshi bamenye kubera genre biganiro byinshi bagenda nakora n'abari umufana umwe cyangwa babiri antuka iyo ni inyungu kuri filime yes bakunzi ba Irebe Media nakwera ati rero munsi bazarau bariko barakora kaka jambo ngo filime zo mu Burundi nazo ndorora uretse ko zijya filime bashira kuri RTNB naje mora sanga parfois nice ndiko dara nshimira na RTNB Jubu unyura bizi ko mfitanye na ntuze partnership na RTNB ego filime zacu barazerekana kuri RTNB mu kwezi bakama akantu gasumira abana uko nyine nukubishima Imana hama none wowe urinde wowe uba mu Burundi cyangwa uri umurundi ucuvuga ngo nta filime mu Burundi hari ngana ho vyango ko mama lao kwe mimi ko mama lao gari guhindura imodoka bene ari ibintu mu buzima nico kintu umuntu tukwiye guciga ko abantu bakiri baje ari ibintu mu buzima ubusanga bikenewe biri ngombwa bikenewe n'ibindi usanga ari kuba ubikunda ari byo hejuru gusa nk'ubu turakeneye kubaka inzu turakeneye kurira abana amashuri turakeneye kugira iki none ince mvuga ati ubu nkeneye kugendera muri V8 cyangwa nkeneye kugendera muri buragendera mwako gatoya wogeranye utundi dufranga two gukora ibintu sise poko nakora ivy'imodoka ari umufana tugize guhura nje nibaza ko ari umufana je nibaza ko ari umukunzi wa filime ndundi ko abantu bose arabakunda acambare ati Beni fani ndamukunda ariko ni wagenda kuvugana nawe ndazi kuri mwishikira ko fani muravugana sana uramubarira agura indi modoka acambare ati no fani wibuka afise abana afise umuryango afise filime akina afise ibintu byinshi cyane akora nta muntu asupportinga wundi afise atari mwe bafana wewe ushatse kuyimugurira nk'umufana yimugurire atuka ndizera yuko ntanumwa kumusigaye fani azobona bamuhaga bimo amena ninko benere kuvuga ngo reka ngo tuje mu bintu byo guhindura amamodoka tuje mu bintu byo kugira iki kuko kuba dufite nkingi dufite ego merci tout madame generose kwe turabise adresse wantuka imbere he tubarira adresse kwanza mu Kigobe impande ya permanence ya CNDD-FDD ahahoze Université Équateur hajya hakorerwa ibiki A11 hariya niho dushobora kwakirira abantu bifuza yuko dukorera ibintu bitandukanye turakora amapublicité turakora filme gukora filme birimo byinshi turazandika ushaka turamwandikira filme ushaka tukagenda gukina iwiwe ushaka kazana ama image tukagira montage cyangwa no mu manza zawe tugafilma ivya mariage n'amadote tukanabifotora
rero urumva ivyo si ibintu vyo kwama abantu bose umuntu wese agukeneye muvuga ni diringwi ngo muhira oya ntibibaho dufite adresse rero urumva nivyo oyi nivyiza gusumba kugira ngo amamodoka kayangana nukuri ndayishaka vraiment bizogenda neza abafana batwafise abafana bari actif abafana bamuye impene bakamuye inkoko ba surprise za pana naga video kandi shanda bashimire abafana banje nabo geti umviriza mwana ko ndi mu kwibaruka rero iyi competition ije niyo kungirira baby shower aujourd'hui c'est notre jour sizogura ibintu by'umwana là amafaranga yamwirebe le monde n'est pas là Nabacha barashuha nyine barantora ati baby shower mama lao tuyikora en tout cas umubebe wacu ntazovuka avuga ngo hari ico twamuburanye baby shower mbega mukora yitegura baby shower oya mu kuyitegura bararungikira abandi amarinkiti mu mutore kuko bavuga ati jya frank izova hajya oya hari indi tuzokora iri direct en tout cas yego sinzi muzobwirwa ko je n'abangame entre temps aje bibona sawa bazoba bigoye kuko jiyo n'abasavye barayinkoreye irya note narayironse ibintu vya bibure narabiguze none vyari oya twebwe twaramaze kuba nk'umuryango abakunzi ba Fani ndiko nabavugira abakunzi ba Fani atuka murabizi ifo kutugira baby shower umwana wiwe kandi rero ni batatu biri mama bade atuka mama bade izo mukanye baby shower sige tuyaduhuzu twaba beburaza batugurira oyi mudu naraziguze mu mwazike 3 miliyoni cyo gituma abatovuga ngo ndabaheko oya wewe nushaka kudeparija abakunzi bawe natweta inka ushaka inka wewe urafika mbari ngombe tutahitira wapi nuvuga honorable atubaye ko ngaha mu gisagara tudashobora gutugiga iyo tuzoyubaka tuyisangire n'abakunzi ale le vache tugena bonane ngombe sivyo rero igeze bakunzi irebe made ndakubara ati rero Fani afite abafana bari active ndabashimira abafana ba Fani kandi big up sana mutibagira kugira subscribe kuri irebe kandi mugende muri subscribe no kuri Solution Cup Fani Lavine official sivyo non yes tugenda rero kuri festival Fani Lavine urumwe mu batahukanye agashimwe ka festival do fest ari muri za film bavuga ngo ni za Chochoroni nguye twaramubonye aratwaye festival uno mwaka yabaye tuvuye juste byo musi nyine na best influence ariko haraba festival warubizi mbega ko takubonye muri competition mbega vyagenze gute we ko tugize president afine mazede wari umwaka wa kabiri ntagiyeyo mu noze ya festival kubera ko kubera nari numva nyine umenga nyine sinogenda amamagara wari ubifisemo nari numva nyine atamamagara nta mpamvu nta siguro mugari basigaye nta siguro rero numva ndi muri iyo yindi iriya nayo bariya bagenda bapambaneyo kamwe karuta kandi karakamira fikiya oya niya festival narayishaka mugabo cyangwa ko bamaze kuyironka ukeneye bishasha ya ko iyo festival nari maze kuyironka kwanza nagize kabiri kandi hose nararose ubushimwe ako ubu naho navuga ati reka ngende muri iryo nayo yisununuye mpure n'abandi bantu atarabo muri sinema dukule tunapanda ni step by step tunapanda Jesu wakoze ile media nuvuga ni Fani Lavine kubari ati rero yashimye guhindura imirisho tuje mu bindi turondere nuvuga izindi nuvuga designer z'ama award ngiyo arayironse nuvuga best influence ariko dusubiye inyuma kuri nuvuga nk'umwana subira inyuma dusubiye kuri festival ntiyari ishushe nk'inzi ni festival to tuzi mu myaka yahe ntiyari ishushe yo sta si kweri ndari tubarire Fani mini kirungo Kasango mama madame Generose nikwambia the general is here the general iko hapa general baraka sasa ukora mafuta ya herayo niko na mafuta usibiche niko na mafuta none bed oya tubarire iyo baje ntari mwe bye gushuha nka kuriya ko antuka natwara dufatse rero irebe si irebe influencer si ura uba malawi kwa tataga ndabafasa ariko ukora mafuta ya herayo sukuvuga ngo kandi twabitwenze ivyo bintu ariko reka reto utubesera
hariho abantu iyo bari mu kintu gitera induru cyane gitera induru cyane kubera apana kubera ngo nabastar cyangwa niki ni nko no mu buzima busanzwe usanga muri abana nka babiri mugakora ikosa rimwe ariko umwe rikavuga gusumba iry'uwo kandi mwese mwakoze amakosa rero hari abantu bafise uko jere ico kintu ndacize ko kuva ndi muto narashobora gukora ikintu kimwe turi babiri ugasanga barakivuza umugana n'uwundi muntu akagikora bikaba ari ibintu bisanzwe rero ufise amavuta na mafuta yangu tubona yuzuye kwa mafuta rose ni nilizaliwa nayo musabye magenda gusaba amavuta yuko ikintu ndimo usanga cavuzwe sana cagize mu bana bawe nta mwana urabona afise amavuta bose numbarire nawe nyene bafise akajagari iyo wagize ibintu cyo akajagari ngira akajagari jisi ndabwo ivyo nico bivako sometimes birababaza kubera ko usanga kenshi ubaye atake n'abantu bitari ngombwa ukacumenga bo barakuboneye no ukacumenga niki ariko ni navyiza mu yindi side kubera ko ibintu ukoze biragira haisite niyo je namamaje ikintu publicité y'ikintu ngiteba gufata nico tuma aba boss bashatse bondondera abantu bazi ko ibintu byabo byagomeye tafuta simu ya panya hapo atawachezea kitu alafu urumiti ku publicité nukuri amavuta ndayafise kirungo kandi tinatago uko generale kirungo biri byose ni pilau bitubete biko bitanga nyine sanga vyikoze to yes ndakubarira ati rero ni Mama Lao je afite iyo duhuye nukunyene ibiganiro byacu tuba tuko turatwenga ndazi n'abafana bakunzi ba Fanny Lavine bakunzi ba Beni bakunzi ba best influencer bakunzi ba Mama Generale bakunzi ba Makirungo bakunzi ba Mama Novuga tuvuge gute Mama Lao yes twaravimese no kuri sale Mama Lao bari babizi kwaza kugwa abandi mbega bagenda ni bandi bari kubimenya bari bisema batupa Mama Lao mupe awadi ega nari ndayikwiye kuko abafana baruzanya abantu oya natari gukubitwa agone kuyoka na cyayo kuri guca he bari kurira oya ni bafagira afaranga basatbi baragwara barasenga gusa barakaze bazi ko kuno bara bakara ku makomante cyane nabakunze ndimo kugira mariage no ko abantu bose bavuga ibintu byinshi bitandukanye nibyo nakubwiye rero umuntu usanga afise ayo mavuta nyene yo mariage yara branding sanzwe kimvati no naho ikintu kibaye n'igiki kire barambaza ngati nerega je sindi bare wa Noraski uriba ko banaruze mariage ya famille ko bari Noraski mi mu makomantere uko abantu bariko barishura nabijura radio diti ni muzengeresha itariki gani ariko bafite confidence Fanny tushaka tubarire niye strategie ya turese ivyo amavuta vraiment ni giki ukoresha wewe kugira ngo Fanny tu Fanny no tu me déranges parfois ndashavuye Fanny acha wifuta kufa wewe namwe ushete kungiririsha ari uzotufa oya sinogirisha ari Fanny waze twambaye no turitoka kuri abebazi mu kuri gazino urakenyagira rubabaye nawe arubabaye nakopesha reka twirere ubuzima twabikoresha Jesse wakuze iyo meza kwa telefone ni gikukoresha strategie nta kindi uretse gusenga Imana no kuyizera kandi sinoca mvuga ngo kubera basenga twese turasenga kandi sisenga kurusha abandi yego ariko ndayisenga nkanayizera nyine ibindi kaca yikorera ibikwanye n'ubugombe bwayo cyane cyane muri filme Ndundi rero bimeze gute situashimeze gute uri kurabona ko biko bija hehe mbega hari ikintu gishasha tuko turabona tuzobona muri 2000 kuko 2024 twaronse ikinyo nico si cya Fanny gusa ikindi cyaba bose bavuga basanzwe bakurikirana filme Ndundi kuko niba Fanny yaronse ari mu kinyo marere atakindi kindi akora si umuririmbyi sakina comedy akina film ikindi kinafise gusa nuko yibungenze sino ni award ni yiwe kuba vata bari bibungenze tubaye award nababe batugwa mu mazi abambare ati mugabo tware vraiment igana n'abantu umva nuwamenga nina course baba tare Fanny avo marke basega ihemba ba mipro bande bose mwiruke Fanny nagacha afise ninda agacha genda basiga nabaye best urashobora gusiga mu profisi nabona gusiga ihemba jade abagabo biruka bakujya umuntu usiga nzini bucuti gusa bw'abantu bose baza kwa basiga Fanny ngo rero turana yo video tuzoyishira Fanny ko basiga ba mipro ngo dusubiremo vote abipro ngo yashira kuri starting ngo basubiremo vote bo bafresh bita nagucokoza
siniko ndagucoza mais en tout cas vyo ariko uravuga bifitemo uruhara navuga ni droit yawe yego ni burenganzira bwiwawe ariko onodoje ukuri kumana yo mw'ijuru bajye bose twari ku utinya Imana izina ry'Imana ndayitinya bajye bose twari ku musi ndabasuzuguye ariko nta numwe je natinya ku mavote nta numwe natinya ku mavote confidence wari uyifise onodoje ku mavote niyo bavuga ngo bagira amavote gusa nagira ikindi kintu bazora bagiye kuraba video ufise 50% y'amavote ukiretse habayemo kwa kundi ko kuzigura ariko bari batwijeje yuko umuhinga akorikirana iryo site web ya Nuzeya ya Irebe yari yugaye ko atavyo kwiba iryo yari yugaye antuka nuko rero je ku mavote ko ntabwo bananivise ubwo bwari ku yandi makote ego guhabwa ravuga award rero na Monsieur l'ambassadeur w'Inyamitwe wavyakire gutujya n'umuntu twubaha mu gihugu umuserukizi w'umukuru w'igihugu nuvuga mu gihugu ca Ethiopia yanje kwe navyakiriye neza navyakiriye nyene nk'ibintu bidasanzwe bimbayeko nukuri ibintu byose ntakimwe nafashe yuko ari ikintu ari gisanzwe ya mbere wayihawe na Ngabo Leonce iya mbere Ngabo Leonce yaguhaye nuvuga ya Festicab oya niwe iyo organiza Festicab yego mugabo dufite ko ari we yayiguhaye nujya n'inyenye n'icubahiro nawe nyene urafise icubahiro cyo muri filme nuvuga na wewe rero cette fois-ci urayihawe numvuga numwe mu dusanzwe twubaha cyane mu gihugu nuvuga ambassadeur w'Inyamitwe abo banyine cyubahiro kumenga wayimaye ni Auguste Burundi ego ariko bitwa ko ari we nawe nyari parrain guhaya ati tora Kibondo tora Fanny Lavine umwana wanje ati mbega wavyakire gutiya uhabwa iteka nuvuga ku bijanye n'ingabire yawe nararyohewe cyane kandi nta numwe bitoryohera kubera ko niteka ushobora kuba yihaye nanje benisho nayo kwitora niyo bati vraiment warateye iteka vraiment ambassadeur w'Inyamitwe iteka ridasanzwe vraiment iteka ridasanzwe numvise nyine ndyohewe kuko antuka nawe yoba ataranzi uryo munsi yarabagije ati uriya mukobwa none nuwaye nure Fanny Lavine ujya numva avuga ngo ni mama lao ujya numva nzira ya bose ujya nzira yaragyumvise Yesu baravuka nogibagira nzira ya bose reka ndarishire ku nzira ya bose mugabo amazina yawe basaba brand namba ndi Yesu ari nzira ya bose mugabo nzira ryiza nziragiza gose warivuze yumvire waranze kumba rameza giye nje yabote manake we kama mtu anataka kufika mbali mu filme anapita kwangu mtu anataka kupata award pita kwa Fanny mtu anataka mimi nasema acha basi tuvuganye ukuri none ndafise award mimi mama la sasa award sasa tuseme sasa ukene award nzira ya bose ukene ruvuga views ukereye subscribers twende tunaendelea ikiganiro kigihugu nyene jaye generale matamesha Yesu akuze kuza munda ni amatuko yanje birutu ivyo bagwaye ahubwo ducorere gawe atakufa salamba lolo Yesu akuze ba Irebe Media Irebe Influencer Irebe FM kumbore twavuga na Fanny Lavine bavuga the best official influencer officiel si babandi ngo ni tubona ngo Beni ngo yaratwaye Irebe influencer n'agafoto nawe ngo abari urusaku ese officiel iri mu biganza by'iwanje novuga ego nigwiwe ahanye ndize no nkajya soneti cisona ngo mwirasohose kwa ruko kuvuga ngo burya hari guronka intsinzi kandi utanayibereye iyo ntsinzi ubo wumva utari proud nayo mu mutima wawe ariko iyo warose intsinzi z'uko wakoreye kandi ibereye uba wumva nyene ari wow yes ivyo nivyo kabisa kandi iyo waronse ikintu uzi ko watanze amahera ntukinezererwa sanisho kiawadi wamugita mu gikarato ariko uzi ko wakigwaniye cyakubirije icuya usanga kari ntajye nyine twagasanze muri sari wa n'abana ni bagakora ku kazi eje ntonzo je ku kazi n'abana ni bagakora kirazira yes wakuze ba best influencer rero bashimire cyane Fanny Lavine kuri je ndashima cyane uburyo tout le temps iyo ngo muziki kiganiro tigera untererana uri mu bantu twatanguranye kera nubu tukiri kumwe ariko gira amakokaje cyane warige umenga bakurode ndijewe urabona Fanny bubuzima bisaba umuntu turonderere henshi Fanny rega wowe ukora amafuta ufise amavuta w'Imana yaguhaye uronderere hesha urabona generagize ikibazo cya kamera unye narate witeka Imana yaranyibutse nuvuga mutama Auguste aramakazi rero cyukorana umwete ego ndiko ndakora antuka vraiment niyo mpamvu ndiko ndavuga ati renda gushimire wa Mike gani
ya nanje ndagushimiye Benishu, ndashimiye Irebe, ndashimiye abakunzi bacu kandi mwagiye kugira subscribe. Benishu tubandanye tumukurikirana kwa kundi nyene, ariko kandi menyesha abakozi b'ibikorwa vyanje yuko hariho serie nari maze igihe ndiko ndacisha kuri YouTube channel ya Fanny Lavina Official. Uyu munsi yarangiye, ikigane mbe muzo gushaka kujya no munsi nyene today uyu munsi kuwa mbere yarangiye urugo series, ariko sindabasite mwenyene murabizi. Kuwa mbere uza hazaza iyindi yitwa My Husband, umugabo wanje. Rero muyitege na hiti yasigiye his husband, muyitege ibintu iryoshe cyane. Hama nkacangira ko ndabipfiza nawe nziza n'umwaka mushasha wa 2025, umwaka wo kugira kure cyane, umwaka wo kugira kure cyane nkuko Benishu yabimbajije, ariko umenga sinacishu yavuze ati none umwaka uza wa 2025 Sinema Ndundi nayo ubona bizoba bimeze gute. Sinema Ndundi turashaka ko tuzoba twavuye muri local ariko twabaye international, kandi nta kinanira Imana byose bizokunda kabisa. Mani baho umugisha rero, na wapenda sana, mubandanye mugira ama subscribe kuri Fanny Lavine, kuri Irebe Media, kuri Solution Cup. Murazi ko tutabanyoteza je na familie yanje tukuma tubaha ibintu ugume muryohewe nyene mwiga, ariko ntimuryoherwe gusa ko muryoherwe muniga. Nuko twaba tuvuze abone umenga tuvuze ibintu byiwe tukamutsitaza, abone yuko ari somo akwiye guhindura ibintu kanaka. Nuko rero Imana baho umugisha, muzoga ko navyaye nibarutse muzone yanga ngombe n'ibintu batakamba bafise umugozi n'umwireze bari CK tuzoyita ijyanka ijya mpene twarayisizina ijya mpene twajya abo busigera n'abari ba Liberia urabibuka iyo twayisete sinteranye ibintu reka niyo rero Yesu akuze iri bemeze kigana cyane tuzasubira naho gutamenya. Bye bye.